Bakunzi b'ishyirahamwe BMBC turabaramukije twongera tubaha n'ikaze mu biganiro byacu. Jewe muri kumwe nkaba nitwa Uwamahoro Ashezi. Rero mino minsi mwarabonye yuko ishyirahamwe BMBC turiko turahindura uburyo dusanzwe dukora, tukaba mwarabonye yuko twongereje abakozi na cane cane bakorera ku biro, tukaba dusigaye dufise abantu benshi tubigarukako mwarumvise impamvu. Uyu munsi naho duhejeje kwakira ibikoresho, novuga ibikoresho bidasanzwe bigiye gufasha mu kazi ka misi yose nk'uko nyene musanzwe mubizi. Rero imbere yuko ndababwira byinshi ku bijanye na bino bikoresho, ano mamashini mubona ngaha, reka mbanze mpe ikaze uyu turi kumwe arabidondora, hanyuma ababwire n'ibikoresho twazanye ngaha ivyo arivyo. Ego ndabaramukije mwese, amahoro. Ego jewe ndi umufundi w'imashini kandi nkaba ndi umumenyereza. Zimaze gushikana ngaha imashini muri BMBC, imashini zitandatu zikora ubuzi butandukanye mugabo ya menizeri. Ya mbere ngaha twazanye ni imashini yitwa tupi, imashini ikora amadesin. Iyo mashini tupi niyi mubona ngaha. Iyi rero ni ikora amadesin, amadesin design zose zibaho. Igira kabiri niyi yitwa motezeze. Iyi ni mashini dukoresha mu gutobora intoboro. Ubwo morteze urumva ni intoboro kugira tugira amassemblage meza. Iyi nayo igira gatatu ni imashini yitwa dego. Iyi ni imashini yitwa dego, imashini igorora urubaho kugira ngo tuteranye imbaho zibiri zifatanye zitatu. Ikaba ifise kandi mu ruhande iyindi mortezeze izofashanya n'ijyanyi dufise kugira twaronke ibikorwa byinshi, nayo izidufasha gutobora intoboro. Ibikorwa dusanzwe tubifise kandi bigira kwiyongera. Kubera urabona izo mashini twazanye ngaha si benshi novuga ahantu henshi usanga kuzikura byoroha yuko uzironka, kubera nka wewe usanzwe ubikoreramwo, dusanzwe dukorana ibintu byinshi. Ubu rero tukuzaniye n'ibikoresho byinshi nyene, apana bya bindi byo kuza uraja hariya. Urabona yuko n'abagenzi bawe bazoba bikeneye muri quartier bazoshobora kuza batwikoreko. Mari ni mashini yavuze, imashini twa sisi kirere nginga. Ni mashini isatura, irasatura imadiriye, gasatura ama planche, ubwoko bwo bwose, kandi ifise na ekere, kuvuga yuko tuzadukora ibintu bigoroye kandi bifise ekere. Umva rero ni mashini imeze neza cyane gose. Oya arindi tarabereka, ari mashini ngaha yitwa Sialiba. Niyi iyi Sialiba ni mashini ikata ama design. Numva ugomba ukore nk'urugi uruha amadesin ukoresha iyi Sialiba. Niho ikata forme ishaka zose ubwoko bwose ukeneye. Numva ni mashini ikomeye cyane muri shirahamwe cyangwa muri atelier. Ni benshi batazifise izi mashini kwa zirazimvye kandi zikora ubuzi bukomeye gose. Hanyuma iyi nayo yoba yitwa gute? Iyi nayo ni mashini yitwa raboteze. Iyi ni mashini dukoresha mu kurabota, mu kuva guhanagura urubaho. Ushe mu rubaho rucafuye turaruhanagura, ukaja kuri meziri ukeneye kurishira kuri rimwe, kuri kabiri, cyangwa kuri rimwe n'inusu, byose birakunda. Yego. Rero bakunzi b'ishyirahamwe BMBC murabona yuko duhejeje kwakira bino bikoresho, bababwiye ukungene bisanzwe bikora ntitwobigarukako. Rero ibyo kuzerinze twe twarabihevye kuva kera, niyo mpamvu uyu munsi muzoza murabona ibintu bitandukanye bigiye ari bishasha, bizotuma akazi kanyu kagenda neza gusumba nuko kari gasanzwe kagenda neza. Mugabo ubuhoho bizokwiyongerako. Murabona yuko imiryango tuzoyiteraniriza iwacu, ibintu byinshi gose bigiye kuza bikorerwa ngaha. Rero n'abandi bantu bose bari
mu makaritsiye atandukanye muri tuno turere, murahawe ikaze mu gihe muzoba mushaka gukoresha ibikoresho mwene ibi, byose bihari ngaha ku bwanyu. Rero muri BMBC nk'uko twababwiye duti iyo mwubatse mwubake neza, ntiwoshobora kubaka neza uguma uja kuzerinze hariya kwa naka. Nobabwira kandi yuko ibi bikoresho mubonye bikoresha imbaho, ariko turafise n'ayandi ma atelier menshi nka atelier de menuiserie ikoresha ivyuma, ni ukuvuga aho tuzoteranya ama aluminium n'ibindi vyose. Rero tukaba turabahaye ikaze muze dukorane, tubakorere ibintu vyanyu nk'uko musanzwe muvyifuza. Rero nta vyinshi twovuga, murabizi icivugo cacu ni iyo mwubatse mwubake neza na BMBC.